Mwaramutse canke mwiriwe bakunzi b'ikiganiro warubizi. Murabimenyereye muri kino kiganiro tubayagira ku buzima bw'abantu babiciye birashika muri kahise. Umunsi rero tukaba twahisemo kubayagira ku munyasenegal Léopold Sédar Senghor. Rero akaba ari umwe mu bantu b'ivyitegererezo ku mugabane wa Afrika. Ahanini ngaha bafatira ku kuntu Senghor yemeye gutanga ubutegetsi kuri ngombwa yiwe, ni mu gihe nyuma y'aho ibihugu vyo muri Afrika bironkeye intahe yo kwikukira vyagoranye ko abafashe ubutegetsi babuvako. Iruhande y'ivyo Senghor yari umwanditsi akomeye, ndetse ari mu batanguje ivyumviro vyo guharanira agateka k'abirabure la negritude. Nido kuri Senghor ni muri kino kiganiro, nkaba nongeye kubaha ikaze. Jewe ndi Izidore Habonimana, akaba ari ngiye kubashikiriza kino kiganiro. Cyo kimwe n'ivyo nkabasaba gufyonda kuri subscribe kugira ngo muba bambere kuronka ibiganiro vyacu. Muco mwongera mufyonde kuri aho gakengeri kazi ruhande, mutibagiye kubisangiza abandi. Léopold Sédar Senghor yavutse ku igenekerezo rya 9 Gitugutu mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1906. Avukira mu gisagara ci Joar kiri mu bumanuko bw'umugwa mukuru w'i Dakar mu gihugu ca Senegal. Se wiwe Basile Diogoye Senghor yari umudandaza, akaba umukiristo wo mw'idini rya Katolika. Nyina yari Ginirane Ndeyime, akaba yari umugore agira gatatu wa Basile se wa Senghor. Umupfasoni yamuka mu karere ka Girore mu buraruko bw'igihugu ca Senegal. Léopold Sédar Senghor, aho kazina ka Léopold se wiwe ngo yakamwise afatiye ku mudandaza mugenzi we yitwa Léopold Anga. Bari bakundanye, birumvikana ko bari bafise ico bahurirako kuko wavyumvise Basile se wa Senghor nawe yari umudandaza. Léopold Sédar Senghor yakuriye mu muryango wa nyina wiwe kwa inakuru na sekuru. Agarutse imuhira kwa se acaja mu kigo c'abakatolika ci Joar ku mupatiri yitwa Dubois, maze bamwigisha ivyigwa vyo kumenyekanisha Imana, catechisme. Aho rero inaho yatanguye kumenyera agafaransa gake gake. Nyuma yaho acaja gutangura ivyigwa. Yatanguriye ku ishure ry'abapatiri mu karere ka Ngasobire mu manuko bw'igisagara ca Dakar. Kuri iryo shure yahamaze imyaka 6. Mu nyuma asimbira ku ishure ry'iseminare ryitiriwe François Liberman. Neza na neza amashure yisumbuye yayarangirije ku ishure ryitwa Rue Vincennes, ryahavuye ryitwa ishure ryisumbuye Van Vollenhoven, ariko kugeza ubu iryo shure rikaba ryitwa Lycée Lamine Guille. Akiri ku ishure Senghor yarakunda cyane ivyigwa vy'amayagwa n'imigenzo bijanye literature mu rurimi rw'igifaransa. Bidatevye aronka urupapuro rw'umutsindo rw'amashure yisumbuye bakarore. Urupapuro yaronse bitagoranye bivanye nuko yaraciye ubwenge na cane mu rurimi rw'igifaransa cyo kimwe n'igitaliyano. Ubuyobozi bw'iryo shure cyo kimwe n'abarimu bamaze kubona ubwenge bwa Léopold Sédar Senghor, baca basaba ko yorungikwa kwiga mu gihugu c'Ubufaransa. Bidatevye afise imyaka 22 y'amavuka, intwaro y'abakoroni administration coloniale icimuha uburenganzira bwo kugenda kubandanya ivyigwa mu mahanga, bourse mu gihugu c'Ubufaransa. Sédar Senghor yashitse mu gihugu c'Ubufaransa mu gisagara ci Paris mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1928. Aca yiga ubwa mbere ku ishure ryitiriwe Louis le Grand, yategura abaja mu vyo kwiga amayagwa n'imigenzo bijanye, ariko kandi abifashijwemo n'umushinga amateka wo muri Senegal Blaise Diagne. Sédar Senghor acaja muri kaminuza yaho nyene i Paris muri ico gisata nyene. Niko rero guhura ku ncuro ya mbere na Aimé Césaire, nawe akaba yamuka mu gihugu ca Martinique. Senghor araheza aronka urupapuro rw'umutsindo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1931. Akiri muri kaminuza y'i Paris niho Senghor afadikanije na bagenzi we nka Aimé Césaire, Léo Gontran Damas, Birago Diop n'abandi baje hamwe batanguza ivyiyumviro vyo guharanira agateka k'abirabure no gutsimbataza imico n'imigenzo y'abanyafrika, la negritude mu rurimi rw'igifaransa. Aha mwo kwibuka
ko muri iyo myaka igihe ba Senghor bari pari ibihugu nka byose byo muri Afrika byari mu minwe y'abakoroni. Ahanini niho catumye Senghor abwira abagenzi we ati reka tuje hamwe duharanira agateka k'abirabure. Ayagira ati ntituvuge ngo duharanira agateka k'abana bariya, tuvuge duti jewe mparanira agateka k'abanyamaritinike. Ayabwira Césaire canke ngo jewe mparanira agateka k'abanyasenegali. Atoya, Senghor yashaka ko baja hamwe maze bagaharanira agateka k'abirabure. Yavuga ati tuje hamwe maze duharanire agateka k'abirabure muri rusange. Ariko uwo mugambi abandi banditsi bawunebaguye. Aha twovuga nka Wole Soyinka, we yerekana ko nimba ari ugushaka guharanira agateka k'abirabure ati si ibintu byo guca batangaza mu mabarabara. Yatanze akarorero k'intare ati intare ntuzigera uyibona iriko yerekana ububasha bwayo, uzoyibona icakiye ikintu. Mu Gifaransa yavuze ati le tigre ne proclame pas sa tigritude, il bondit sur sa proie et la dévore. Senghor ntiyatevye kumwishura, nawe yagize ati kurya imparage idashobora kwikura ko ubuharage bwayo igihe itokwemera guhagarika kuba imparage, ni nako umwirabure atoshobora kwikuraho agasuzuguro mu gihe atoreka kwama yitwa umwirabure. Le zèbre ne peut se défaire de ses zèbrures sans cesser d'être zèbre, de même que le nègre ne peut se défaire de sa négritude sans cesser d'être nègre. Leopold Sédar Senghor yagize ubugeni na Jeannette Umwe mu mwaka w'1923. Bavyaranye abahungu babiri, Francis na Guy, ariko Jeannette na Senghor bahavuye bahukana mu mwaka w'1955. Leopold abibonye uko ati nta kundi biri bugende, sindi bugumuko, aca yubakana n'umufaransa-kazi Colette Hubert, maze abantu baratangara ukugene atwaye umuzungukazi n'ukugene yabagwanye. Senghor nawe ati burya munavyitondere, ati urukundo ntirugira imbibe, l'amour dépasse les frontières. Imbere yuko haba intambara ya kabiri y'isi yose, Lamine Guy yamusabye ko yokwitoza mu bashingamateka mu Bufaransa kugira ngo aserukire akarere ka Senegal na Mauritanie mu nama nshingamateka y'Ubufaransa, kuko ico gihe ibihugu vyaganzwe n'abafaransa byari bihejeje kuronka uburenganzira bwo guserukirwa mu nama nshingamateka y'Ubufaransa. Aho rero Senghor aratogwa umushingamateka mu Bufaransa. Mu bijanye n'ivy'umwuga wo kwigisha, Senghor yatanguye kwigisha ku ishure ryisumbuye rya Descartes, Lycée Descartes. Mu nyuma mu mwaka w'1938 bamwungururiza kuri Lycée Marcel Berthelot ryitiriwe umweranda Mort de Fosse mu gisagara c'i Paris mu gihugu c'Ubufaransa. Mu ntambara ya kabiri y'isi yose Senghor yari muri regima ya 31 mu basoda bagwanira hasi, aho hari ku ruhande rw'abafaransa. Nayo kwigenekerezo rya 20 ruheshi mwaka w'1940 Senghor afatwa mpiri n'abadagi arafungwa. Ubwo nyene bakimufata bashaka kumugandagura maze Imana irakinga. Senghor yarekuwe mu ntango z'umwaka w'1942 nyuma y'imyaka 2 bivanye n'ingwara yaciye imufata. Leopold Sédar Senghor yatanguye ibikorwa vya politike mu mwaka w'1945, kuko muri uwo mwaka nyene yaciye atorwa kuba umushingamateka, eka mbere yongera atorwa mu mwaka w'1946, 1951 cyo kimwe n'1956. Inyuma yaho igihugu ca Senegal kironkeye intahe yo kwikukira mu mwaka w'1960, Senghor yaciye atorwa kuba umukuru w'igihugu kwigenekerezo rya 5 Nyakanga mu mwaka w'1960. Niwe yabaye umukuru w'igihugu wa mbere wa Republika ya Senegal, premier président de la République sénégalaise. Nawe yaciye yandika ururirimbo ruhayagiza igihugu, l'hymne national, le lion rouge. Senghor ari ku ntwaro yarashizeho imigambwe myinshi, le multipartisme, hanyuma kandi arateza imbere cyane igisata c'indero. Iruhande y'ivyo hari ikintu gihambaye Senghor bamwibukirako. Inyuma yaho ibihugu nka vyose byo muri Afrika bironkeye intahe yo kwikukira,
mu myaka ya 60 abakuru b'ibihugu benshi bagiye ku ntwaro byaragoranye ko mu nyuma bava ku butegetsi. Abenshi bagiye kuhava biciye mu nguvu za gisirikare kudeta, abandi mbere baranahasiga ubuzima. Aha twovuga nka Marie Nguabi muri Kongo, Thomas Sankara muri Burkina Faso yagandaguwe kwa 15 gitugutu umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1987. Ariko Leopold Sedar Senghor niwe yabaye umukuru w'igihugu wa mbere muri Afrika yatanze ubutegetsi ku ngombwa yiwe mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1980 atamaraso arinze guseseka, maze abandi baboneraho akarorero nka mwarimu Julius Kambarage Nyerere. Ikindi gihambaye kuri Leopold Sedar Senghor niwe mwirabure wa mbere yatanguye kuja mu kigo kijeje gutosora igifaransa cyo mu Bufaransa, Académie Française, kwigenekerezo rya 2 Ruheshi umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1983. Yakiriwe imbere ya President François Mitterrand kwigenekerezo rya 29 Ntwarante umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1984. Mugabo nubwo w'amahigwe yaramutwengeye nticabujije ko bamwe mu banyasenegale bamurira imisaya, bavuga bati erega bwabundi Senghor araduhenda, si umwirabure ahubwo ni umuzungu w'umwirabure. Leopold Sedar Senghor yitavye Imana kwigenekerezo rya 20 Kigarama umwaka w'ibihumbi 2001. Yitavye Imana ku myaka 95 y'amavuka, akaba yahambwe i Dakar ku mugwa mukuru wa Senegal mu gihugu c'amavuka.